Ineza yawe Mana ntabwizorera, ineza yawe Mana ntabwizorangira, ineza y'ababyeyi iyo yongera, ariko ineza yawe Mana ntabwizorangira, ineza yawe Mana ntabwizorera, ineza yawe Mana ntabwizorangira, ineza yawe Mana ntabwizohera, ineza yawe Mana ntabwizorangira, ineza yawe Mana ntabwizohera, ineza yawe Mana ntabwizorangira. Tugeze mu bihe bigoye byo kwemangira umukiza, aho bazobafata babazize ijambo ry'Imana, ariko mureme kuko ibyo bifise iherezo, hari umunsi bigiye kuzorangira, hari umunsi bigiye kuzorangira. Tugeze mu bihe bigoye byo kwemangira umukiza, aho bazobafata babazize ijambo ry'Imana, ariko mureme kuko ibyo bifise iherezo, hari umunsi bigiye kuzorangira, hari umunsi bigiye kuzorangira. Twiyubare, twiyubare, twiyubare bagenzi, twiyubare kuko Yesu agira se. Twiyubare, twiyubare, twiyubare bagenzi, twiyubare kuko Yesu agira se. Twiyubare, twiyubare, twiyubare bagenzi, twiyubare kuko Yesu agira se. Imana kwivuze, aho tuzohanagurwa amosozi yose twarize, Yesu azoduha ikaze ubwami yaduteguriye, ati ngwino muruhuke imiruho, ati ngwino muruhuke imiruho. Hari umunsi tuzumviza Imana kwivuze, aho tuzohanagurwa amosozi yose twarize, Yesu azoduha ikaze ubwami
yaduteguriye ati ngwino mu ruhuko imiruho, ati ngwino mu ruhuko imiruho. Twiyubare, twiyubare, twiyubare bagenzi, twiyubare kuko Yesu agira aze. Twiyubare, twiyubare, twiyubare bagenzi, twiyubare kuko Yesu agira aze. Twiyubare, twiyubare, twiyubare bagenzi, twiyubare kuko Yesu agira aze. Tuzoririmbana abera n'abamarayika, tuzoririmbana abera n'abamarayika, abera n'abamarayika, tuzoririmbana abera n'abamarayika, tuzoririmbana abera n'abamarayika, tuzoririmbana abera n'abamarayika, abera tuzoririmbana abera n'abamarayika, dushitse mw'ijuru tuzoririmbana abera n'abamarayika, tuzoririmbana abera n'abamarayika. Tuzoririmbana abera n'abamarayika, tuzoririmbana abera n'abamarayika, tuzoririmbana abera n'abamarayika, Haleluya. tuzoririmbana abera n'abamarayika.
kutabagwa kwanje kuzova hehe, ukutabagwa kwanje kuva kuhoraho, Imana yaremye ijuru n'isi. Tunamurira maso yanje ku misozi, kutabagwa kwanje kuzova hehe, ukutabagwa kwanje kuva kuhoraho, Imana yaremye ijuru n'isi. Nazokundira ibirenge byawe kutirimuka, ukuzigama nahunyiza, uzigama Abisirayeli, nahunyiza eka nasinzira. Nazokundira ibirenge byawe kutirimuka, ukuzigama nahunyiza, uzigama Abisirayeli, nahunyiza eka nasinzira. Ikirenge canje nacometse mu Kimana, nanje birakwiye kugukurikira ukaja namugomba. Yo baravuga ati ikirenge canje nacometse mu Kimana, nanje birakwiye kugukurikira ukaja namugomba. Nazokundira ibirenge byawe kutimuka, ukuzigama nahunyiza, uzigama Abisirayeli, nahunyiza eka nasinzira. Nazokundira ibirenge byawe kutimuka, ukuzigama nahunyiza, uzigama Abisirayeli, nahunyiza eka nasinzira. Nazokundira ibirenge byawe kutimuka, ukuzigama nahunyiza, uzigama Abisirayeli, nahunyiza eka nasinzira. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. None rero turashimira Imana Data wa twese yatwemereye gukorera hamwe mu buryo nk'ubu kugira ngo twumve amajambo y'Imana. Ndetse Imana ari kuvuga ko mushaka kwegereza, nawe mushaka kugira gute gukoranira hamwe. Rero kandi turashimiye n'abaririmbyi babaze kandi batwara amajambo y'Imana. Yesu Kristo n'abahezagire. Twese rero umwanya wo guhana kaze, kuduha kaze abakozi b'Imana batwara amajambo y'Imana, twuba tubatuye kaze hagati mu ishengero. Birashoboka yuko hari umuntu uyoboje uno munsi ataramye gukorana natwe, ahari yohaguruka kugira ngo tubahe kaze. Na bene data tubona, reka tubahe kaze mu izina ryanjye Yesu Kristo bakorera iki? Nuko Yesu Kristo n'abahezagire mu byagiye. None rero nawe tumaze kubona
Yesu nawe ahetsagire. None rero kano bisanzwe bwo twambwira ati naho uri kumakira abashitsi ntiturari mu buzima rusange tugomba duca tuyiririmba tuca tuyiririmba abaririmbyi baririmbye ariko nawe utaririmbye uca uronka akanya ko kuririmba tugomba turirimbire hamwe iriya ndirimbo mu za ndirimbo zo guhimbaza Imana ya ndirimbo 198 abaririmbyi basanzwe baririmba indirimbo yo ku ngoma abaye kazi ijana na 198. Amen.
Yesu n'abahezagire. None rero turashishikara urutonde indirimbo ya rusange nari nayibagiye gatoya kubera hari ahandi hantu rero twahora twayiherako cyo gituma nakumenya niyumvira ko twayiririmbye ariko ntangorane. Yesu n'abahezagire, banyibukije Yesu n'abamugisha. None rero turashishikara no kwakirana n'abakozi b'Imana, turamaze kubakira ariko n'ubu ntibarambirwa, boza tukabegereza guhera ku mwarimu wacu kuva hariya Gisharja. Murazi yuko yitangira kino gikorwa cyane, numvuga ko byinshi kuko ntibagiye twubahura tutabona iyo bija niyo bipfa. None rero yoshikaga tukamwiyegereza, reka n'abandi bakozi b'Imana ntibaze nta ngorane kuko hariho babonye no munsi. Ni umukozi w'Imana Mwarimu Renova asanzwe ahagarariye kino gikorwa kandi yadufashije muri byinshi kugira ngo ibintu bigire aho bigeze. Yesu namuhezagire. Nawe ni Mwarimu Japhet, nawe nyine muramuzi kiretse abacu no munsi. Nawe ni Mwarimu Zeno, kumbure uwo twavuga ko cyane n'uyu umukozi w'Imana Julius, bamaze kutubwira yuko asanzwe asigwa mu ishengero mu diakoni. Noneho ko yabanje kwicara ngaho mugabo tukavuga tuti naze tube kumwe. Yesu n'abahezagire. Julius kiratubwira izina ry'ikirundi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi ndabamubiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu abahezagire. Izina nitwa Bikorimana Julius. Yesu n'abahezagire. Reka abakozi b'Imana tubiyegereze, tubahe ikaze mu izina ryanjye. Yesu abakorera iki? Abahezagire natwe iminsi yose. Amen. Yesu n'abahezagire. None rero Julius nagaruke ashaka gusenga, asengera umukozi w'Imana Mwarimu Zeno nibaza kutwara amajambo y'Imana, ariko reka Diakoni Julius asengera Imana. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye Mana kuri Mana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye Yesu icyubahiro duteye kuri uwo mugoroba Mana, kugura ingoro yawe tukinjira mu izina rya Yesu. Niba ko tugiriwe kuko si bya bose Mana mw'iki gihugu cy'ikinyabyaha katika jina la Yesu. Turagushimiye Mana, turagushimiye kuri disponibilije umuntu wese agiriye umuntu wo kuba hano hantu. Yesu turabigushimiye kuko hari ukuntu Satani yapanze ibintu ukabenga imyanya yo bamwito kuba mu ngoro y'Imana. Yesu turagushimiye, turasengera rero umwanya tugiye kujamo, turasabye kugira ngo bane natwe bana n'ishengero, dusengeye umukozi agiye guhagarara. Yesu n'umwambura imyambaro y'ubucokerwa, umwambika imyambaro y'ubuherezi kugira ngo ashobore kuvuga icyo wamutumanye. Mu izina rya Yesu abikoresho nawe bivugire. Dusengeye ishengero, dusabye kugira ngo muhemu yera asigure ishengero Mana. Mu izina rya Yesu kugira ngo amajambo agiye kubikwa hano hantu agire ikimazi mu mitima yacu. Natwe tugiye kumva no kumviriza, turakwiza kugiye kubana natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Sema nasi Bwana, tutayari kusikia. Sema nasi, Sema nasi, sema nasi Bwana, tutayari kusikia. Sema nasi, sema nasi, sema nasi Bwana, tutayari kusikia. Sema nasi, sema nasi, oh, sema nasi Bwana, tutayari kusikia. Sema nasi. Ndabagombereye mwese mu izina rya
rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu n'abahezagire. Amen. Ndanezerewe cyane umutima wanje ndashima Imana ingiriye ubuntu bwo guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kaze mu ijambo ry'Imana twatambiye kuva kera. Ndazi ko nimba waje ufise apeti hari aho umaze kugeza. Yesu nashimwe. Amen. Reka dusangire ijambo y'Imana, dusome mu gice cya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya gatandatu turasoma n'umurongo wa mbere. Nizera ko twahabonye nomero z'urupapuro Isezerano Rishasha n'amajana 205. Turasoma mu izina rya Yesu. Kandi ko dukorana nayo turabinginga nimwego ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Amen. Kandi ko dukorana nayo turabinginga ngo nimwegwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. N'aya majambo y'Imana numvise twose abwira kuri muhingamo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiduherwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Abagiriwe ubuntu Yesu nashimwe. Amen. Ndazi uzi neza ubuntu Imana yakugiriye, ariko ntiduherwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Tugomba tubanze tuvugane gatoya ku buntu bw'Imana twagiriwe. Umuntu yovuga byinshi ku byo Imana yadukoreye, ariko nagomba mvuge kuri iki kimwe cyitwa agakiza. Yesu nashimwe. Turanyarutsa Petero wa mbere, igice cya mbere cya Petero, igice cya kabiri ku murongo w'10. Twumve ukuntu Imana yatugiriye. Mbere duhere ku murongo w'9. Turasoma mu izina rya Yesu. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyungu yiharije, kugira ngo mugwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashyitsa mu mucyo wayo utangaje. Umurongo w'10. Kera nta bantu mwarimo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Yesu nashimwe. Amen. Ngubu buntu Imana yatugiriye. Uno munsi twitwa abana b'Imana, ariko siko byahoze. Yesu nashimwe. Kera nta bantu twarimo. Reka iri jambo turifatanye n'Abanyefesi igice cya kabiri. Umurongo w'11.
ijambo turiko riravuga ngo turabinginga ntimuhe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, iryo rigendane turigumane mu mutima mu byo tuvugana byose. Nabuze Abanyefeso igice cya 2 ku murongo w'11 turasoma mu izina rya Yesu. Nuko mwibuke yuko bwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucicwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri, kw'icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri njabuka ku masezerano y'ibyasezeranywe, ataco mwizigiye ku bizoba. Mwari mu isi mutagira Imana rurema, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Nashimwe cyane. Hari igihe tutagira Imana rurema, twari abo gupfa rumwe, turi injabuka ku masezerano, ibyanditswe byera bitaturaba. Yesu nashimwe. Bitaturaba kuko nta masezerano twari dufise. Imana yari ifitaniye amasezerano na bande? N'Abisirayeli, ubwoko bwayo. Yesu ashimwe cyane. Ariko nabo nyine usomye hariya mu gitabo cy'Uwavugishwa n'Imana Hose igice cya 1:9 haravuga ngo Imana ibwira Hoseya ngo ubyare uyu mwana wabyaye umwitese abantu banje, ngo kuko mutakira abantu banje. Kuko Abisirayeli Imana yarakoze ibyo bishoboka byose. Turaza amakuru yabo ingene yabagiriye neza, ikabakundwa akazi kabatora mu bundi bwoko bwose bwo mu isi. Hanyuma igihe kanaka kigeze bakaja kuja muri Egiputa, muri ikabakurayo ikabazana i Kanani, nuko igenda ibanzigama ibatabara. Ariko kuko yagenda ibana nabo kenshi barushirizaho kuyigarariza. Irateba ibwira uyu musavyi wayo Hoseya ngo nimukira abantu banje. Yesu adufashe cyane. Ariko usomye Hoseya igice cya 2 ku murongo wa 23, Imana yongera kuvuga mu buntu bwa ndakunda ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Irababwira ngo aho mwabaririwe ngo ni muri abantu banje, niho nyene muzobaririrwa ngo muri abantu banje. Yesu nashimwe. Reka kumbure tubisome tubiranga naho umwanya ari muto. Hoseya igice cya 2 ku murongo wa 23. Inomero z'urupapuro ni 979 mu isezerano rya kera. Turasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ni jewe nzomwibibira mu gihugu, kandi nta mbabazi nzomugirira imbabazi. Mbabarire si abantu banje, ndi muri abantu banje, nabo bazovuga baturi Imana yacu. Yesu nashimwe. Aba ni Abisirayeli. Kubw'imbabazi zayo no kubw'ubuntu bwayo, naho bacumuye yongera kubagarukana. Navuze nti ibi twebwe ntibyaturaba. Nk'uko twumvise ijambo ry'Imana ryabivuze, twari abo tutagira Imana rurema, turi abo gupfa rubi. Murazi Abisirayeli baje bavuye muri Egiputa, aho bageze babanga Imana yavuga ati ica kura nta ngorane. Yesu nashimwe. Twari ibintu twagereranywa n'ibintu n'ibikoko, turaza kubibona
Bwana asifiwe sana. Ariko Imana itugirira imbabazi. Kugeza no mu gihe cya Yesu aje, burya nawe yashitse avuga aya majambo, reka turabe Matayo. Mwumve imbabazi n'ubuntu Imana yatugiriye. Matayo igice c'icumi umurongo wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Abo 12 Yesu arabatuma ababarira ati, nimuze mujyane inzira ijya mu banyamahanga cyangwa mu bisagara by'Abasamariya, ariko mujye mu ntama zazimiye zo mu muryango wa nde? Wa Isirayeli. Cyagiye Yesu ariko atuma abigishwa 12 kwigisha, avuga ati ntimujyane isaho n'ibindi byinshi yababariye, mugabo ashyiramo iri jambo ngo ntimujye ahandi, ariko mujye mu ntama zazimiye z'ubwoko bwa Isirayeli honyine. 15 ku murongo wa 21. Yesu arahava ajya ahegereye muri Tiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi ava mu ntara yaho aratakamba ati, ngirira imbabazi se mugenzi, mwana wa Dawidi, umukobwa wanjye afashwe nabi na dayimoni. Nawe ntiyamwishyura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we baramwinginga bati, murungike kuko agenda aradusemerera inyuma. Arabishyura ati, sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Yesu nashimwe. Reka tubandanye. Amushikiriye aramupfukamira ati, ntabara se mugenzi. Aramwishyura ati, si byiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Nawe ati, nkako mugenzi, kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'ameza ya ba nyinetwo. Buno Yesu aramwishyura ati, ukwizera kwawe ni kwinshi nyina wanje, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe acakira uwo mwanya. Yesu nashimwe. Yesu yaje azi umugambi w'Imana ko ari ubwoko bwa Isirayeli, abandi birabasha. Yesu nashimwe. Abarundi, Abagiriki, Abakorinto twumvise, Abanyefeso, ibindi byo muri ibi bihugu bya muri Aziya ntoya, bose aravuga. Yesu nashimwe. Ariko ndashima Imana, naho biruko, naho aya mategeko yari akomeye, twumva ngo Imana ntiyivuguruza. Yesu nashimwe. Ariko ubuntu bwayo burindeye ijambo ryayo. Haleluya. Ubuntu bw'Imana burakomeye cyane. Uyu umunyakananikazi Yesu aramubwira ngo, si byiza ngo mfise umutima w'abana bawe, ntungo utubwa biradusha. Ariko uyu muhinzi ntiyababara ngo aramututse kuko yarazi icyarondera. Cyoma kubw'icyo turondera natwe tukirengagiza ibindi tukaraba icyo twashize imbere. Yesu nashimwe. Aravuga ati, ntako mugenzi, abana niko nibahaga, ariko n'utubwa natwo iyo turi munsi y'ameza y'abantu netwo natwo nyine n'igihe tujya tugahaga. Yesu ashimwe. Yesu yumva bimukoze ku mutima, aravuga ati, ukwizera kwawe ni kwinshi nyina wanje, niwigire bikubere nk'uko usabye. Umwanya umwana wiwe acarakira. Yesu nashimwe. ndiko ndasoma ijambo ry'Imana, sanze hari abandi bantu
Imana yagiye igirira ubuntu naho hari ikinokwiti cyagezwe, mugabo abanyamahanga bagenda bararonka ko gato gato, batangura bararonka ko gato gato. Usomye Luka igice kimwe tuzayo, ariko nibaronka umwanya urashobora kuza kuhasoma. Luka igice kimwe ku murongo wa mbere, hari umugabisha w'abasore, yari umunyamahanga, araza imbere y'ibirenge bya Yesu aramubwira ati ntabamushumba wanje aragwamberewe nawe. Atuma abakozi biwe, yari afise abakozi bamukorera b'Abisirayeli, nabo baraza barabwira Yesu bati Yesu, uyu muntu aradutumye kandi reka natwe dushire mwaka iwacu, turagusavye umukirize uyu mushumba kuko arakunda ubwoko bwacu, mbere n'iyi ngoro niwe yayubatse. Yesu nashimye. Yesu amukiriza umushumba wiwe gutyo kubera iki? Nawe urumva yarabirondeye, naho Yesu atari bwazi umutima we w'urukundo, umutima wiwe w'ishaka ry'igikorwa cy'Imana naho atari bwayimenye, batumye Imana imugirira ubuntu. Yohana igice cya 4 ku murongo wa mbere turabona inkuru y'umusamariyakazi, nawe yabaye umwe mu ba mbere b'abanyamahanga bakiriye agakiza. Ariko icyo turiko ni iri jambo rivuga ngo twebwe twari aho tutagira Imana rurema, twari aho turi abo gupfa rubi. Turabonye ko no ku muzo wa Yesu niko byari bimeze, na Yesu abishingira intahe. Usomye mu byanditswe byera, iki gihe turimo nakabanga Imana yinyegereje. Mu byo yahishuriye Daniyeli ngene bizogenda birakurikirana iki gihe cyacu, Imana yari yazigamiriye abanyamahanga, ntawe ukibona. Ni ubuntu bw'Imana yatugiriye nyene. Yesu nashimwe. Ku kanyuma Yesu ari mu kuja ku musaraba kugira ngo acungure isi, yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo nanje ninamanikwa ku musaraba nzokwikwegera ko bose. Yesu nashimwe. Yohana 12 ku murongo wa 32. Niho dusanga ayo majambo. Onje twasome Yesu aravuga ngo nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera ko bose. Yesu nahimbazwe. Naho agakiza kacu kaboneke mu rubavu rwa Yesu Kristo. Amaze gupfa, muribuka ko mu bitangaza byakoretse igihuzu cyari gikingiriye ahera cyagenze gute? Cyatabutsemo kubiri. Abatari bemerewe kwinjira ngo biserukire imbere y'Imana bahagarara hariya hanze. Yesu ashimwe cyane. Hari ikibanza cy'abaherezi, hakaba ikibanza cy'abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana mu ntangaro, abanyamahanga n'abari. Ariko Yesu amaze gupfa, bakamucumita icumu mu rubavu, igihuzu cyari gikingiriye ahera gitabukamo kubiri, natwe turonka uburenganzira bwo kwinjira. Ndashima Imana, uyu munsi dusangiye ubwoko n'ab'ihanga ry'Imana. Yesu nashimwe. Uyu munsi nawe wahawe kwitwa umwuzukuru wa Aburahamu. Uyu munsi ibyaha byasezeranywe byose ni ibyawe. Yesu nashimwe. Ubyakire, ubifate nkama. Haleluya. Gutwara injabuka ku masezerano, ariko n'umunsi nawe
natwe twinjiye mu masezerano y'Imana. Mbere n'ijoro tugira Yesu nashimwe kuko ntiyaje gupfira. Urupfu yapfuye, ikimazi yatanze kirakwiye kugira ngo isi yose itabagwe, nawe utabagwe, nanje ntabagwe, ku iherezo rya byose tuze twisange hehe mu bwami bwo mw'ijuru. Ariko ndabinginga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ntiduhe ubuntu bw'Imana gusa. Ubu buntu Imana yatugiriye ntituburanjanjwe, kuko hariho abariko baranjanjwa. Uno munsi ndazi abantu benshi bageze hano ibyo gusenga baba babicishije mu kazi. Ndazi n'abapantekote kandi twivuganiye ababwira nti turafise aho dusengera, mugabo nta n'umwe arambaza ati mbega none tuzogenda ryari? Yesu adufashe cyane. Amahera aratwaye abantu benshi, iby'isi biratwaye abantu benshi, ntacyo bibaza kuri ubu buntu bw'Imana. Ariko Imana iravuga ngo ni giki ntakoze mu byo nari kugukorera yewe muntu, ni giki ntamukoreye? Yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire, kandi si ukudupfira gusa, yadupfiriye urupfu rubi, urupfu rwo ku musaraba. Namwe numviriza intahe y'umukozi w'Imana avuga ingene abahinga babikurikiranye bavuze iby'urupfu rwa Yesu. Baravuga ingene yakubiswe abohewe ku giti kugira ngo imishishago yinjire neza. Bamukubise inyama zikajana n'ibyo bamukubitishije, imitsi iruhuka, amaraso arasohoka mu bwinshi. Yari gupfa n'ingoga, mugabo hari aho yavuze ngo ni jewe mfise ubushobozi bwo gutanga ubugingo bwanje nkongera nkabwabira. Yesu nashimwe. Yihanganiye byinshi. Hambavu y'ibyo bamwambika urugori rw'amahwa mu mutwe, baca bafatira rega bagenda baramukubita kuri ya mahwa kugira ngo yinjire neza. Hanyuma bamukorera umusaraba amaze igihe kirekire ari muri ibyo byaha, kuko yari yataye ingufu nyinshi. Ntibyakunda ko abandanya kuwikorera. Bafata umuntu umwe yitwa Simoni Umunyakurene. Kurene ni muri Afurika. Yesu nashimwe. Abanyafurika natwe turafise icyo twakoze. Haleluya. Imana zikatwibuka. Amwikorera umusaraba. Agezeyo turazi ingene byagenze, baramubamba. Basigura ingene yabambwe, baravuga ngo ukuntu umuntu abambwe abameze ntibikunda kwa hema. Byasaba ko ava muri pozisiyo arimo kugira ngo yigorore, abone ingene amahaha ashobora, impwemu zishobora kwinjira no gusohoka. Aho kugira ngo ahaguruke yaba yishimikije hehe? Ku misumari yifashe mu maguru. Aduze naho agakwegwa n'imisumari yifashe mu biganza. Kubera yatakaje amazi menshi kuva mu gitondo saa 3 hafi, n'amaraso menshi, yagize anemi. Bwana sifiwe sana. Aragira igihe aravuga ati ndanyonge, aho kumuha amazi amuhingarisha. Yesu adufashe. Kugeza ku kanya baravuga ati birarangiye byo gucungura umwana w'umuntu. Ubundi Imana yatubwiriye. Hari icyo nakoze muri ibyo. Hari ubwiza Imana yanshimye.
hari ubwiza wari ufise, hari icyubahiro wari ufise, hari amahera wayihaye. Yesu nashimwe. Ubuntu bw'Imana gusa nibwo bwadukijije. Haleluya. Nagerageje kurondeza mu bitabo impfu z'abazintumwa, naho yababariye ngo nimuje mu banyamahanga ariko muje mu ntama zazimiye inyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Mwe muyera amaze kuza n'ihamwa rikaziramo ry'abantu b'Imana, abenshi mu ntumwa bapfiriye mu bihugu bitandukanye by'abanyamahanga bariko barakwiza ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Kugira ngo ba bandi bamwe batari abana b'Imana nabo Imana ibarondere ibazane. Haleluya. Nasanze hari abapfiriye mu Bugiriki nka Andreya, Matayo yapfiriye muri Etiyopiya, Toma yapfiriye mu Buhindi, Pawulo we byiwe biranditswe yapfiriye i Roma, hari n'uwapfiriye mu Buperesi bw'icyo gihe. Uno munsi nta hakurya muri Irani bariko barabwiza ubutumwa bwiza. Yesu, Yohana igice c'17 hari aho yavuze Yohana igice c'17 umurongo wa 20, ariko arasenga aravuga ngo Mana sinsabira aba ariko ndasabira n'abo bose bazonyizera kubw'ijambo ryawe. Yesu nashimwe. Urahiriwe wowe wizeye kubw'ijambo wumvise, ntitube nka Toma. Hari benshi bameze nka Toma uno munsi, mubwiye iby'agakiza bica inyuma y'urukundo, kandi ababwira ngo Imana nimba ari urukundo nta bantu izojana mu muriro. Pawulo abwira Abaroma, twatewe nk'ibiti by'ingurukizi. Abisirayeli bamaze kuyakana Yesu. Uribuka Pawulo yavuze ngo ko bimeze uko ndagiye mu banyamahanga, kandi n'icyo Imana yampamagariye kujyana ubutumwa mu banyamahanga. Abwira Abaroma rero ngo twatewe nk'ibiti by'ingurukizi, ariko rero ngo ko twatewe nk'ibiti by'ingurukizi, amashami yarapfuye ko natwe turateye, ntitwihayagize, kuko ukutizera kwabo niko kwabahanyuje, natwe ukwizera kwacu niko kwadutuzanye kudutera mu giti cya Elayo y'ukuri, mu giti cy'ukuri, igiti cy'umuzabibu ari cyo Yesu Kristo. Nibizeye bazogaruka, ariko natwe ntituzovanwa. Yesu nashimwe. Tuzocika bamwe. Haleluya. Yohana ari mu iziga rya Patimo yereka ibyo mu ijuru, abamarayika n'abandi bahimbaza Imana bavuga ngo birakubereye, bahimbaza Umwami Yesu, wewe wacunguriye Imana Data ubwoko bwose bwo mu isi n'amahanga yose. Haleluya. Ariko rero ntitwirate, twatewe n'ibiti by'ingurukizi. Ibyo twame tubyibuka kubw'ubuntu bw'Imana. Abaroma igice c'9 ku murongo wa 25, duca dufatanya n'Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 1. Abaroma 9 ku murongo wa 25 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko yavugiye mu kanwa ka Hoseya,
itabatari abantu banje nzobita abantu banje, kandi utari inkundwakazi nzomwita inkundwakazi. Kandi aho babwiriwe ngo ni muri abantu banje niho bazokwitirwa abana b'Imana nzima. Haleluya. Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 1. Chedweza. Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 1 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo nitwanjana ku gakiza. Nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ibyo twumvise, kugira ngo ntidutwagwa akayombekere tukabivako. Kwijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro byose no kutanyumvira bikagererwa ingero bikwiranye, tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, yishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'ubwoko bwinshi n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagombye. Yesu nashimwe. Amen. N'aya majambo numvise tworangiriza avuga ngo twibuke agakiza twahabwe ni kangana. Ibyo twacungujwe ni iby'igiciro gikomeye cyane. Uko ijambo ryavuzwe kuva kera, abanyumvise ntibanyizere bahawe igihano. N'abamarayika batagumye mu busuku bwabo, Imana yarabakuyeho irabirukana. Yesu adufashe cyane. Aravuga ngo tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo. Ntacyo tuzokwireguza imbere y'Imana, ari ubuntu Imana yaramutugiriye. Uretse n'agakiza Imana yaduhaye, wosanga hari byinshi Imana yagukoreye. Waragwaye iragukiza, yaguhaye icyubahiro. Benshi muri twebwe hari warazi katopfuye yuriye indege. Bana sibwe sana. Uno munsi kubera byabaye meka byari bisanzwe, ariko ntibyari bisanzwe. Hari icyo Imana yakoze. Kuba yagushikanye hano yaragize neza. Kandi Moridekayi abwira Esiteri ngo ntawe ubizi icyatumye uba muri icyo gishingo muri uyu mwanya, bari kugira ngo uzuseruke mu gihe nk'iki. Ntawe ubizi icyatumye uza. Yego mbe waraje kurondera akanoti, ariko ukwera ntukwibagire. Rondera ukwera no kugororoka, kandi ugiriranira amahoro n'abantu bose. Bwana sibwe sana. Kuko utejejwe atazoraba umwami. Mbega urejejwe ni iki kibazo? Ubwo buntu bw'Imana yakugiriye urumva ko uriko urabugendera. Asanga atari ko biri, turaguhaye kaze wongere usubire mu rutonde w'abana b'Imana. Woba waravuye mu masezerano kubw'ibyaguhenze ibi na biriya. Turi mu isi yuzuye uruhendo rukomeye cyane n'ubwenge bw'ibyitwaro, ubwenge bw'isi ariko butava ku Mana. Yakobo avuga ngo nubwo abadayimoni. Uriho, turaguhaye kaze. Abakozi b'Imana bari hano imbere biteguye kugira ngo bagufashe wongere wakire ubwo. Yesu nashimwe. Wa muntu we utangaje unungo kunyeza umutima. Wa muntu we